Genzi jewe nitwa Fabrice Manirakiza ndi umwana w'umurundi nagize nakuriye muri Australia nkaba ndiko ndarangura imigambi yanje ngaha canke imigambi ya twese. Rero uno munsi akaba ari umunsi w'umunezero kuri twese, ndasigura igituma ari umunezero ku barundi bose. Rero uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Ndasubiyemwo, ni umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina navyo tuzokongera tubibamenyeshe. Rero turi kumwe n'umushikiranganji ajejwe ivy'inyubako canke ajejwe iki gikorwa cy'iri soko rikuru rya Bujumbura. Twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ko dutanguye ivyo bikorwa, twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize. Twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake. Rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga, ni i projet novuga ati izokubakwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguriye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose. Ndasubiremwo, hariho ikigega twashinze cyitwa One Africa Investment Fund. Ico kigega ni kigega kirengeye ubutandukanire bw'abarundi bose, kirengeye amoko, kirengeye imigambwe, kirengeye amashengero, ni cy'abarundi bose. Ico kigega rero twifuje ko uwo ari we wese, duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika, tugahera kuri novuga ati tukavuga kuri wa mu taxivero ho ngaha, tukavuga muri wa wundi akubura isoko ngaha, ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe. Ivyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari. Aho urumva ko ari ukugurira amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe. Ndasubiyemwo, iri soko rya Bujumbura bigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose. Rero mwese muriko muranyumviriza, ndabateye akamo dusidukane n'iyonka. Mu Kirundi baravuga ati ubushaka iteka araryitera, bisigurika ati ni iteka ry'abarundi bose. Rero guhera iyi saha, guhera uno munsi, shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe. Nuvuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwinshi bw'abantu, kuko inyuma y'iminsi ine tubivuze mu minsi iheze, imitahe irenga 300 yari imaze kugugwa, imitahe irenga 200 mu madolari yari imaze kugugwa. Narabibabwiye, Bankobu nico yashimye kudufasha kugira uwo ari wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe. Rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe, kandi abantu bavyumve, si kigega ca leta, ni kigega c'abarundi twese. Bumve yuko ubwo bwigenge buhari kugira abarundi tuje hamwe, twenyene twihe iteka. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe, uburongozi se barundi, umukuru w'igihugu wacu akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Rirya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana insiguro yaryo. Ikindi nacyo kuba novuga ati hariho imbona twese turiko turajamwo y'ibihumbi 2040, y'ibihumbi 2060. Bagenzi, ntiturindire uwo mwanya wose, reka mu myaka 5 twenyene twiyubakire Dubai ngaha. Ubushidikanya ko bitokunda abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati aka n'akarorero, ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kujya nabivuze, urumva ni kigega c'abarundi bose, cugururiye amarembo ku barundi bose. Rero ni kigega twagize umwanya ukwiye wo kwiga amategeko akigenga. Twamaze ukwezi turiko turakorana n'inzego novuga ati zibiraba,
hanyuma rero turavuga ati reka rero dutangure igikorwa cyo kwegeranya uburyo, cyo kwegeranya amafaranga y'abarundi yo kwiyubakira ico. Munyumve neza, amafaranga mugura imitahe ni muyahaye Fabrice, nta muntu n'umwe muyahaye, muyashize mu kigega canyu kugira twese bishobore gukora igikorwa kigiye kuduhesha iteka mu bw'ikindi gikomeye cyane, kigiye no kuzokutwungukira inyungu. Novuga ati kugira dushike muri cya gihe umurundi atangure guhembwa, umurundi aryoherwe no kwitwa umurundi, umurundi ashobore kuvuga ati Imana warakoze kungira umurundi. Ivyo rero birashoboka kandi tugiye kuzobishikako. Rero icyo novuga ni cyuko inzira zo kugura imitahe zaruguruwe, inzira zo kugurura imitahe zaruguruwe, twuguruje konte bloke. Ndasubiyemo, ni konte zugaye, na jewe Fabrice n'uwari we wese nta n'umwe afise uburenganzira bwo kujya gutora amafaranga cyangwa gukora ayo mafaranga inzego zibijejwe zitarajaho mu mategeko ngenderwako y'ibigega, ku mategeko y'igihugu, ku mategeko internationale. Narabasiguriye ko haba hari urwego rugera ikigega, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'amafaranga, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'abanyamitahe. Ikindi kiryoshe muri icyo kigega novuga ati kirengeye ayandi mastructure novuga ati y'ama institution financiere yahora ahari. Si bya bindi hazi umuntu akaza yikorera miliyari dukaca umengaje guhonyora wa wundi yazana agatahe kamwe. Oya, siko bimeze. Mu mategeko ngenderwako y'ikigega nta assemblée générale hari, twese turangana. Mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemo amafaranga menshi niwe azokunguka byinshi, kandi mwibuke yuko umutahe w'amadolari uri hejuru cyane kurusha umutahe w'amarundi, kandi ntibibujije ko n'umurundi ari ngaha ashobore kwironkera iryo dolari, ashobora kugura umutahe wiwe mu madolari. Urumva rero n'ibintu byugururiye bose. Guhera iyi saha rero nicyo nako ndababwira yuko abashaka kugura imitahe twarabashikirije amakonte, twongera turabashikiriza amalinye yo kwitura. Uko bigenda wewe uragenda muri Bankobu, ubu twarasabye Bankobu hose kujashira amakonte y'icyo kigega. Ikigega cyitwa One Africa Investment Fund, amakonte yayo ari muri Bankobu, ari muri CRDB. Duhiga duhishije Bankobu yo urazi ko yegereye abene gihugu hose. Bisigurika ati rero wewe mu kugura umutahe genda muri Bankobu, genda muri CRDB. Niba uri mu diaspora uri hanze, jya muri banki iyo ariyo yose ku isi. Konti twarayitanze na Swift code turayitanga. Umaze kuriha umutahe wawe, ijya bordero nicyo cyemeza cyawe cya mbere cyerekana ko ari cyo mutahe, ko watangiye urugendo rwo kuba umunyamitahe. Mugabo wibuke urishe urose ijya receipt ya banki ubutanguye rwa rugendo, kuko ikijya gikurikira haca habaho rero icyo kuverifya. Wewe warose ijya bordero, hariho urupapuro bita acte d'engagement cyangwa urupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rupapuro ushobora kururonka ahariho hose, ushobora kururonka ku masite, ushobora kurudusaba, ushobora kuronka uciye mu nzira zose, cyangwa niyo wajya muri Google ukandika One Africa Investment Fund cyangwa ukandika imitahe yacu.com, ubwo nyene uba wahashitse. Rero iyo wahejije kurihira umutahe wawe, igisigaye nuko wugize ubwo rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rwandiko rero urirungitse cyangwa uruzanye, ucuruzana na gafoto ka passport, uruzana cyangwa ukarurungikana kopi ya passport yawe cyangwa karangamuntu. Hanyuma ukaca uruzana ku biro byacu. Ibiro byacu biri ngaha ku nimero 6 kuri avenue Boulevard de Independance numero 6. Hanyuma ugashobora gusinya iyo engagement. Ikindi nacyo mwomenya ni icuko kujya nagenda bivuga abarundi bene wacu baba diaspora, aya n'amahirwe akomeye cyane novuga ati yo kwinvestisa mu nkindire. Sindavugishe n'ijambo ryo kuvuga guterera, no, iyi ni imitahe, si byo guterera. Nta muntu tugiye dushizemo amafaranga yo guterera, dushizemo imitahe izokungukira. Kuko ndatanga akarorero,
mu vyigwa twagiye turagira musubire mu ntahure yuko ivyigwa tumaze kugira ntibiraba definitive, nibyaba definitive tuzobabwira. Mugabe ivyigwa turiko turaraba iyo biriko biraja biratwereka suppose ko hashobora kubakwa nk'imiliyaridi zigera nk'amajana 5. Suppose izo miliyaridi majana 5 muravye ibi bikorwa uko bizoba bihagaze, nawe none yazoriya imiliyaridi 5 tuzoza turakuramwo ku kwezi ucifata za miliyaridi majana 5 ukazigabura miliyaridi 5 uza gutora imyaka 8, bisigurika ati imyaka 8 tuzoba twisubije amafaranga twashizemo. Cufata rero ikiringo c'imyaka 12, fata ikiringo c'imyaka 40, mwebwe mwashizemo imitahe muriko muri iyo ronkera inyungu. None numva ko tuzoba turiko novuga ati tuzoba twamaze kuba Dubai. None numva ko tuzoba turi muri rya yishurwa ry'abarundi ryo kunezererwa no kuba umurundi. Kandi mwibuke ibi ni projet imwe. Mugabe icyo nobabwira nuko iki kigega kizoba gifite amahirwe yo gufinansa amaprojet atandukanye. Murazi muri Tanganyika hariyo amafi menshi, murazi ubutare bw'i Burundi ngo tuzopfa twimbura. Ivyo rero kugira bikunde nk'abarundi twagize urunani, nuko tuba twagize ubwo runani tugashira ubwo buryo hamwe bwo kubikora. Iri soko ukuntu tuzoryubaka kujya nagenda babwira kujya nagenda babwira ni igikorwa murabibona ko dutanga ibikorwa byo gukubura, ni ibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Na munyumve neza rero, abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega, ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega, dutanze ukwezi kumwe. Ibi turiko turabivuga bivanye n'ubwinshi n'ishaka by'abantu twabonye ukuntu bavyipfuza. Rero kugira twihege ateka, rero kugira mu kwezi kumwe duhejeje gukubura dushobore gutangura kubaka, dushobore gukora, kuko duhejeje gukubura hazoba ibikorwa by'amaitide diso, hazoba ibikorwa byo kurondera n'aba expert badufasha bavuye hanze. Mugabo mwumve neza, niyo azoba ari umuzungu avuye hanze ntazoba aje kuruta umurundi. Aba barundi mubona aba bajene biwacu nibo bari imbere muri iki gikorwa, abo nabo tuzifashisha bazoba bari inyuma. Agaciro k'umurundi muri iki gikorwa gategerezwa kuba kambere. Rero nkavuga ati turatanze ukwezi kumwe, uwo yipfuza kugura imitahe ayigura ubunyene, niyashika mu kwezi kumwe agasanga twarayikwijije nakazi kiwe, niragira Imana tukaba tutarakwiza iyo mitahe vyesiri twozokongera ku mwanya. Mugani bivanye n'ubwinshi bw'abantu uko tubibona nuko kwezi dushobora kutazoshika. Rero nkatera kamo abavyumva, ubwo jewe ngenda mvuga ati abarundi twese za miliyoni 13 z'abarundi twiteka amakungu ko dushoboye, kuko inyuma y'imyaka tuzoja bukame Burundi dutanguye kujya gufinansa n'amaprojet yo hanze. Rero nkavuga ati kujya mwagiye murabivuga, se Barundi yaragiye arabiduhishurira ko abarundi, na jewe nongere ndabishingira intahe, itunga Imana yahaye abarundi rirarenze, ubwenge Imana yahaye abarundi burarenze. Ibi rero byo kwikingira tubirengere, ibi rero byo guterana imitego tubirengere, ibi rero bya bwaburozi bw'abaturoze ngo uri umuhutu we uri umututsi tubirengere, ibi rero bya kusanga twirigwamwo tubirengere, ibi rero bya babandi baca bahaguruka ngo Fabrice ngo niwe ahawe igikorwa. No, iki si igikorwa ca Fabrice, iki ni igikorwa c'abarundi twese. Ndabasigurire mwumve yuko ntibyari bibujije ko jewe nshobora kuja kwironderera banke canke aba investisseur bakazana amamiliyaridi jewe ntunguka jenyene, ariko ikiri ku mutima si ico. Mvuga ati abo bazimu ntabo dukeneye, abo mafaranga ntayo dukeneye, twebwe Barundi bose kuburyo na wa murimyi wa ruguru agira amahirwe yo kuvuga ati narimbuye naradandaje narungutse 200, reka nguri umutahe umwe gusa, kugira igihe cyose azoza araca ngavuga ati babivye twikoreye nk'abarundi. Nico gituma twavyise the pride of Burundians, iteka ry'abarundi. Rero nkavuga ati kubijanye n'iki kigega nababwiye ndasubiyemo, ni kiringo c'ukwezi kumwe.
muri uko kwezi ukazosanga ibitahe target turiko turashaka gushikako ni ibitahe miliyoni imwe. Ndasubiyemwo, urumva nta n'ibice 10 kujana bya population. Urumva rero murumva ko ari imitahe mikeyi. Mugabo narababwiye yuko inyuma yaho bishobora kuzobandanya kugira de finance y'indi migambi. Mugabo ubushaka gushiramwo umutahe wo kugira uze kubaka isoko rya Bujumbura afise ukwezi kumwe nagende muri Bankobu ariho umutahe wiwe, hanyuma yuzuze acte d'engagement canke arindire, kuko guhera ubu tuzoca dutembera mu ntara zitandukanye tugenda tuverifya. Naho subiremo, ndaze hari abantu benshi bakunze kwiyitira Fabrice. Abo bantu bose babiyitira muri Facebook, hari amaprofi arenga 10 biyitira Fabrice. Umuntu azokwitambika muri iki gikorwa mu kujya kwira bene gihugu nakazi kiwe, ntihagire umwene gihugu azohendwa ngo bigende ko ndegeranya amafaranga. No, suko bimeze. Ntihagire umwene gihugu azohendwa ngo ni jewe ngo nyiranda bajanira ayo mafaranga. No, na jewe Fabrice ninaza kubwira ati mama cash ntuzu yampe, uzi yacishe kuri konti zatanzwe kugira nikemeza ko amafaranga yawe wayatanze, kuburyo n'ijuru ryokoroka ibi bikanka ko tubandanya amafaranga yawe yakuramwo 100%. Rero nkavuga ati abo bazokwikinga mukiza bakaja gukoresha amabordero, ikintu cya mbere tuzokora ngira murabona ubutungane burahari, tuzobatura ubutungane hanyuma batabwe muri yombi, menga niko ayivuga. Rero nkanura abarundi ntihagire umuntu aza novuga ati gusabota canke gukonona ibintu by'abarundi twese. Again ndatsubiyemo, ubu ushaka ko nabajya bene gihugu bariko bararaba bari hajya nabo bagiramo ijambo, nabo bagiramo uruhara. Rero nabasiguriye icyo kidega. Ikindi rero icyo novuga ni cyuko kuri iki kijanye n'umugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura, nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai. Ngira mwabonye igicapo cyayo, hazoba hariho ama complex atandukanye, hazobaho na etage y'imivo 30. Nanone numvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka. Hari ikindi kintu kiryoshe shimireje imbere, hariho article yagize, hanyuma habamo mu expert yadutereye icyumviro. Icyo gihe yaravuze ati mbe none ati barabe neza, ati ndigwaje dusanga n'iby'abantu babasirimu gusa. Aho yaragije ku micyumviro cyambuga ati kuri ama complex tuzoraba kuri dukora complex imwe n'ababana badandaza itomati bisangemwo, na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo, kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyo ashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese, kuko kujyamo ni kibanza kizoba giteguwe neza, azoba ari amakori ya leta, azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza. Urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese. Rero ndagize ndabashimira, ndasubiyemwo uno munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako, dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza. Nitwaheza gutegura ikibanza, ibi byose mubona byahavuye, hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol, ama geotechnique, kugira turabe yanyubakwa y'imivo 30 mu kuzino hazoja dukora ibintu muri professional. Ntitugire bya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzava tubona ngo byatuguye ko. No, twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu 2024 baratangura ikintu cyatubereye ibendera. Ego ndindira mpeze mugenzi, ndindira mpeze. Ego rero nkavuga ati ndababwiye yuko uko tugiye kugira, turagiye kuza turi abafisi ibibazo, kuza turaba bishura, twarabitanguye mwarabibonye ku matwi. Nico gituma namwe muri ngaha twaranuguriye, turavuga ati abajournaliste bose baba bavyipfuza turabahaye ikaze kugira tuze turafashanya gukwiragiza iyi nkuru yose, kuko ndababwije ukuri iki ni igikorwa Imana yantumye, iki ni igikorwa Imana yadutumye. Wego kuba muvyumvise no munsi uzovyirengagiza n'akazi kiwe,
nimaze bababwira ngo tuje gukora ikibi ntimuze munyumvire, mugiye yumva wese ko ari ikintu cyubaka, twese tujyane twigire mu iterambere. Rero nababwiye contact aho mushobora kuronka izo information, amakonte za fomu mushobora kubironka, turafise amasite, hariho imitaheyacu.com, hariho oneafricainvestment.com, canke genda muri Google wandikeyo One Africa Investment Fund, canke genda muri Google wandikeyo imitahe yacu. Ivyo vyose ni novuga ati ni inzira ushobora kuronka ko information. Kubijyanye n'amakontakte nagenda yababwira, muraza kunibonera ngaha, ni 76 ni 96 ni 87 n'ubusa 5 ni 66 66 59 79. Ivyo ni novuga ati ni mirongo yugururiwe ikigega kugira twese dushiremo imitahe. Nayo ubundi contact zanje nanje murazizi mwese, ni guteranya amajana 256 na 57 68 81 ubusa 4. Umuntu azohendwa ngo areka aravugana na Fabrice ataciye kuri iyo contact, ndabisubiye mu ntaza mbaze. Rero ndiko ndabivuga ntanga umuco, abarundi dukorere hamwe, turi kumwe twese birashoboka, kandi ubumwe bwacu nizo nguvu zacu. Ko iri isoko ryo kubaka isoko ryahawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group, abarigize uri hejuru wa mbere ni jewe Fabrice. Iyo Ubaka Nation Group icavuga ati ho kugira tuje kurondera amafaranga mu mabanke cyangwa mu ba investisseurs, no, hacaba wa visionnaire cyangwa wa promoteur yitwa Fabrice, acavuga ati kubera iki tutokwishiraho ikigega kizofinance uwo mugambi kugira n'inyungu ikiboneka. Rero leta mu byo bumvikanye na Ubaka Nation Group ni formule iri mu byitwa BOT, wanashaka biri mu nzira ya PPP. BOT ni build on transfer, bisigurika ati leta ivuga ati wewe genda wirendere urikura amafaranga, genda wirendere urikura ubuhinga, iki gikorwa cyubake, hanyuma twumvikane inyuma y'imyaka ingana iki uzocubisubiza. Rero bisigurika ati iki kibanza ni cya leta 100%, mugabo imyaka twumvikanye irarenga 20. Nico gituma nakubwiye ati mu biharuro turiko turabona inyuma munsi y'imyaka 8 amafaranga tuzoba twasize muri iri soko nk'abanyamitahe tuzoba tuyagaruje. Cyo harura rero imyaka irenga 12 turiko turaronka inyungu. Nibaza ko cy'ubu wa mbere ugura umutahe. Neza iyo myaka bumvikanye leta n'ingana. Icyo menya ko ari gurenga imyaka 20, hejuru y'imyaka 20. Mu gihe twari twasinyiraniye na leta, yaravuze ati reka tubanze tubaha amezi 6 ya mbere kuraba ko mubishoboye. Urabona ko inyuma y'ukwezi kumwe gusa, nibaza ko ukwezi kutaranashika, leta yamaze kubona ati ba bantu barabishoboye. Bisigurika ati rero mu kiringo kizotwara iri soko kugira rihere, nababwiye ni hagati y'imyaka 3 n'5. Muganda babwire turacari mu vyigwa, nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique, ama étude du sol. Ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira amadevi. Ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya. Mugana kugiye ngereranye nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza imiliyari 500. None bari mwongo bikini jewe ntavyo nzi. Jewe fata ko ndi umuntu mushasha, wowe umbwiye ati ingunyubakire. Rero biba byarabaye cyangwa biba byarakozwe ntavyo nzi. Ibyo nzi ibyo narabiberetse, ibyo nzokora ngibi narabibereza neza. Jewe natanze akarorero mvuga ati ivyigwa twakoze. Rero nimba twakoze ivyigwa byo kuvuga ati mbe nk'ubu twogira ihangari duga, ati byogenda gute? Ivyo rero nibyo navuze. Mugurumva inyuma yo kuvuga ati Fabrice turabona aho bishobora, turakwizeye. Icyambere wumva nari gukora cyabaye iki? Nico kuvuga ati nturuhusha ngende kwapima ndabo ko hangana, nturuhusha ndabe ama etage yo bamwe uko angana. Rero nico gituma ndakwereka ati
ngibi ibicapo ntibiri fixed, iyi ni design gusa, ariko abazi engineering canke n'abatayizi sinoza kukubwira ngo hazoja yetaje ya 30 ntarakora etude d'isol. Nicyo gituma ubona leta yaciye twugurura amarembo ati ahubwo genda mukureho bijya byose bihari, ivyo vyigwa bibi bunyene kugira tuce tudira bene gihugu mwese ibi bibazo uri kurambaza ucumbaza ndaguha inyishu zigoroye, ndakubwira ati gitigiri niki, abazoba mu bazoba bangana uku. Erega ibi nababwiye si bya Fabrice, ni ivyanyu, ni ivyanyu, kiretse utazovura mu mutahe gusa. Mu Burundi habayeho ikigega ico bita fond, ico bita fund, mu Congereza ishobora kuba mutual fund, mu Congereza ishobora kuba hedge fund. Urumva kuba ari ubwa mbere bitandukanye n'ibitwari dusanzwe tuzi, bisigurika ati nasiguye ase handi umuntu aca aterura miliyaridi ijana akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahumwe. No, aha twese tuzoba tungana, mugabira nugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramwo. Niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahe umwe shiramwo. Twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuguzemwo imitahe, sivyo? Suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'500 z'amadolari, wibuke ko nka miliyoni 100 z'amadolari hazorenza kuhubaka. None wumva twicaranye miliyoni 100 z'amadolari, ibitoro ntituca tubiza, satellite ntituca tuyiduza hejuru tukigira ubundi muhora atariri mutere gusa. Ntibumva ko tuca tugura ubwato bugezweho, ifi zahora zicwa n'ubusaza muri Tanganyika tukata tuziroba. Ntibumva ko tuca tuja muri Amerika, mbe urazi ko tugiye muri Amerika twifitiye amahera yacu tuca turusha agaciro abazungu, mugata amahera dufise ntibikunda. Kugira rero dushobore kuronka amahera nuko tuja hamwe mu Kabezi muri Lake View Paradise Estate. Ubu turi kuri dare ya kabiri, projet y'imiliyaridi 30. Je nta na banki nimwe ndaja gusaba amafaranga, byose bikorwa n'abana b'abarundi ba diaspora bene wacu. Rero nubwo niki nicugurura amarembo, rero nishidikanye nk'uri kurabaza ico ntibagaruka inyuma y'ukwezi urabe, urumva ucumenga urantinga simaze ndagushira muri babandi kubera kahise tubona abantu batugira ibintu ngabo tubone ivyo ni babandi bagara, ariko urumva ubu je ndabihaye mwese mubyumve, meze nka wa muntu navuga ati nahora ndira ku sahani yanje jenyene, mugumire yumva ko naruye ndavuga ati twese dusangire. Suppose nk'ubu turavuze ati dushiremwo reka tugure imitahe, iyo mitahe ntibonetse ciye mvuga je Fabrice sinumva kuko ivyo kurya ku munsi ntavyo mbuze. None wumva ari je nzoba mpombye cyane niba abarundi bazoba bihombeje bonyene. Nico gituma mvuga ati ni ikigega gifise amategeko akwiye, ni ikigega gifise byose bikwiye. Mwumve ko na je Fabrice nta na droit afise yo kujya kugera ico kigega, hazoba ari abantu bafise ubuhinga bukwiye ku rwego internationale, ibintu bigezweho. Ego